Indwi yahariwe intwaro ku rugamba rw'amahoro na demokarasi mu Burundi ni kuva kwa 16 gushika kwa 19 Munyonyo umwaka wa 2022. Ikivugo bahumure iyo tuvuye turahazi, aho turi turahabona, dutunganya neza iyo tuja ntitugwe mu kibira tutazi. Bari intwari zapfuye zitavye Imana, akaba ari intwari ngaha bagenda bimuga bacitse amaguru n'amaboko, akaba ari intwari basigare ari banyamwigendako abo barabahezeko, akaba ari intwari hano bagendana amasase ibipande by'amagrenade n'amabombe mu mibiri yabo, mumenyereza yuko mwagwaniye urugamba rw'iteka mwikomera amashana. Abakurambere barayamaze bati akahise gategura kazoza. Tubanje gukengurukira abiyumviriye bakongera bagashinga indwi yahariwe abarwaniye amahoro na demokarasi mu Burundi kugira ngo twibukanye imvo n'imvano y'urugamba gushika hatewe igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara Burundi mu gihugu no kwishingwa ry'umugambwe CNDD-FDD ano watugejeje ku ntwaro ya demokarasi turi mu ubu. Iyo ntwaro ikaba ariyo iriko iratujana mu iterambere ry'igihugu c'isezerano igihugu c'amata n'ubuki Burundi. Igenekerezo rya 16 Munyonyo n'umunsi ntibagirwa mu buzima bw'umugambwe CNDD-FDD no muri kahise k'igihugu cacu c'u Burundi. Hari ku igenekerezo rya 16 Munyonyo umwaka wa 2003 Dar es Salaam muri Tanzania, aho abarundi batera umukono ku masezerano yo guhagarika Burundi intambara yari imaze imyaka 10 itema itongora mu bavukana. N'umunsi abarundi biruhutsa kuko bari basubiye kuronka demokarasi bari bitoreye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 Munyonyo mu 2003 aho Imana yatwengera Uburundi bukaja mu mahoro, abarundi bakiruhutsa bagasinya amasezerano yo guhagarika ingwano burundu. Dongozi yose yitegerezwa kubizi ahigeze, mbere kanamya niyo yavuye, kutamenya ko yavuye n'ingorane kuko ari umuntu agera mu kibanza akibaza ko yavutse ari umukuru w'igihugu, sibyo? Akibaza ko yavutse ari umushinga mateka, akibaza ko yavutse ari general, akibaza ko yavutse ari ramatari. Ntabwo bizatima mbere ngo amenye byiwe iyo yavuye ahageze ni agomba utazi uvuye menya naho ugeze. Abantu bari samazi, utazi uvuye menya naho ugeze, menya niyuja uhategura ukurikije ibyo waciyemo. Tuwibuka kubera iki? Ubwa mbere no kumenya yuko aya mahoro turimwo, uyu mutekano turimwo, iyi mpore turimwo bitizanye. Tuzokwama rero tuwibuka kuko turashaka yuko n'abana bazovuka, abuzukuru n'abuzukuruza atanumwe azosubira kwanjanjwa ku mahoro. Kandi uyu munsi tuwibuka kugira ngo twihanize. Tuwibuka kugira ngo twihanize abarundi, tubabwiye tuti kirimoso ntirigasubire. Irigenekerezo rya 16 Munyonyo n'umunsi kandi Uburundi bwatangura kunaguka. Abarundi bari maze imyaka bacanamwo basubira kurabana ryiza. Abarara ntibuca ntibwira basubira kugira umwizero wa kazoza, bava mu byonga no mu mashamba basubira mu zabo. Mbere baje inama yo kuyubakira igihugu cabo mu mahoro no kurondera hamwe iterambere rirama. Nico gituma atari umunsi wagumya banga gusa,
ni umunsi w'abarundi bose bakunda igihugu kuko ni umunsi w'amahoro kuri bose. Hariho abo babona uwo munsi bakibaza ko ari uw'abagumyabanga gusa ihibambewe. Uyu munsi ni uw'abarundi bose. None hari umurundi n'umwe atariko aramura ivyamwa vyo kuri ayo mahoro. Aya mahoro yararondewe kandi abarundi bose barayanezererewe uno munsi. Nico gituma atari umunsi w'abagumyabanga. Ngira ngo abatanezererwa uwo munsi nibo bahungabanya amahoro. Ntibanezerere rero ko bitagishoboka ko bahungabanya amahoro. Ni umunsi kandi twibukanya akahitiye mu Burundi ducira umugani urwaruka abana buzukuru n'abuzukuruza tubayagira kuri kahise k'urugamba twibuka inzira ndende intwari zafashe kugira ngo uno munsi tube turiko turinovora ivyamwa vy'amahoro na demokarasi abene Burundi babibemwo bubahirijwe batunganirijwe mu vyabo no mu babo. Twibuka kandi abarundi batari bake batigeze batinya igitsure c'ubutegetsi bw'intwaro za Jogora duhure bagahagarara rugabo mu bihe bigoye bitandukanye igihugu cacu caciyemwo bagaharanira ukwishira no kwizana bakagwanira ubutungane kuri bose bakiyamiriza amacakubiri basumirinda n'abasesa nkuyoze bakarwanya kinyoma mbere bakanabizira bamwe bagapfungwa abatishwe bakangazwa n'uburongozi bubi mu ntwaro mbi. Uburundi ni igihugu c'Imana bwarapfunywe ntibwapfuye kuko Imana yanyiseruka rukamvye maze hakaboneka intwari zitangira igihugu igihe cyose igihugu caba kigeramiwe. Amina Yosefu n'abasoda b'abahutu ndadaye merikiyo kaizamina ikeza imazobotechere jongo za demokarasi. Kuva kera narindi intwari zamyeho kandi zamye zitangira igihugu. Ivyo vyaribonekeje kuva ku ntwaro ya cami Uburundi bwarategwa bukivuna hagira indyane mu miryango intwari zigaseruka haza abakoroni abarundi bahagarara neza mu rugamba atandi bigwanisho rutura bafise. Mu bihe bihambaye Uburundi bwaciyemwo two kwibuka vy'akarorero Ntare Rushatsi yagize Uburundi ubwami bumwe. Ntare Rugamba yaguye igihugu ihome yiguze umwami Mwezi Gisabo yagwanije abadagi imyaka 7 Rwagasore nabo bafashanije kurwanira ukwikugira kwacu Ndadaye nabo bafashanije kurwanira intwaro ya demokarasi tutibagiye abarundi sinzi bitanze kugira ngo demokarasi subire igaruke mu Burundi kandi itsimbatare. Twibuka kandi intwari sogokuru w'abarwaniye amahoro na demokarasi mu Burundi nye n'icubahiro Petero Nkurunziza nabamufashije kurongora urugamba rwa demokarasi nka Lieutenant General Adolphe Nshimirimana General Melchiade Ngurube n'izindi ntwari zatabarutse tutadondaguye. Abakoroni nibo baje babiba imbuto z'amacakubiri mu bonse rimwe kugira ngo babakandamize byoroshe kuko baramaze ngo nta hoteli 10 mu 10. Burya babigiro bazanye amacakubiri. Ibi vyo gupfa uzira ubututsi ugapfa uzira ubuhutu ibi vyaje kubabiriki. Mu myaka 3 mu 2025 tuzokwibuka imyaka 100 iheze amacakubiri mu Burundi. Yanditse na Arete Royal yo mu 1925. Abo baducuze bufuni na buhoro mu kuturoga batwanyishije indero runtu y'ikirundi batwibagiza imico n'imigenzo y'ikirundi baduhebesha imyuga twari dufise nko gucura kubumba kujisha n'ibindi badukundisha ivyabo kandi ataco bitumariye. Baso kubaho gwego go hejuru akeneye isuka yarayikora akeneye yarayicura akeneye umuhoro akeneye ishoka byose yokuru yaragenda mu ishyamba akacimi akahimiti akavuga ati uyu muti bazorigata reka ndawanikire ndawusye tenda usekure bazorigata ugasanga tuvura twese bazukuru bakabaho ibinjana nibinjana imbere yuko azungu baza akeneye isuku ubutwurira indege uje mu Bushinwa Rwanzo kilometero 10,000 uba turamiza imiti tutazivuye. Ikibabaje uyu munsi nuko hari abarundi baciyumvira ko iwabo ariho hari ubukiriro bakiyibagiza ko ibibatunze bizi wacu. Ariko rero hari intwari zagumye hamwe zirarinda uwo mwasi ziramuhangara ziramutsinda. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yagiye hamwe na Paulo Mirerekano n'izindi ntwari zo mu rungano rwabo barahagurutse basubiza Burundi ntayo kwikukira. Shinge tumo moma shinga gawi nae yogo gabo kubugingo wara kunwe ndiwapuye wara abishije cyo nifuza cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi
yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Abako umugambwe wanje watsinze, ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ko Burundi bwose buri mu mahoro, mwihirwe n'amajambere y'ukuri. Amatora yabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1960, igihumbi kimwe amajana 1961 n'igihumbi kimwe amajana 1965 niyo yerekanye neza ko demokarasi ibonye izuba mu Burundi, ariko hari intwari ibihemo birahacumbika. N'ikimenyamenye nuko baciye bagandagura abahejeje kubashikana ku nzira nyakuri yo kwiganzura bakavantara no ku ntayo yo kwikukira. Demokarasi birahambwe, higanza intwaro z'igikenye ziciye mu gusenyera ubutegetsi, zaranzwe n'ubwicanyi bw'imonogoje, ukujyanisha abarundi, umwene gihugu akabura ijambo. Akagumye bagumako intwari zabandanije zigwa zivyuka, zitotezwa, zangazwa, harateba haratunganywa amatora yo muri Ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 yashikanye ku ntsinzi ya demokarasi umugambwe Sawanya Frodebu, aho nye n'icubahiro Melchior Ndadaye yatorerwa kurongora Burundi. Melchior Ndadaye yavuze ati uzohirahira agahungabanya amahoro duharanira azosanga ibihumbi n'ibihumbi bihagaze neza bimugwanye kandi bizomutsinda. Uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese naho azoba yitwaje iki, azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro. Baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Ibyo ni hagiye dusigiye yuko uhirahiye agahunganya amahoro abantu bazashaka mu bakorana ibihumbi n'ibihumbi bamugwanya. Rero bamuhungabanije batugenda twese mu n'ibihumbi tukatugwana tukaja duheza. Igiragi ni giza muze muragendera. Irage twasigaranywe n'incungu ya demokarasi, Melchior Ndadaye yiguza abarundi bose. Intwari ntiyamaze kabiri. Nyuma y'amezi 3 gusa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye arongoye igihugu. Akagwi k'abasirikare gafatikanije n'abanyapolitike batemera abene igihugu bashize, baramugandagura bunyamaswa nabo bari bafatanije kurongora igihugu. Abandi barati zabo bahigwa buhongo, inganda ziratikira, ibara riragwa, igihugu kirasambuka, ubwicanyi bubandanse atagitabara, abene igihugu bicwa n'abari bajejwe kubakinga. Abo bategetsi babi nibo nyene ataco bibanga, bihaye n'icungu zacu baramara bararigita. Wagasore yo ejo bundi Ndadaye nawe turamutora twese aho tunabatutsi n'abatwa, wewe ngira ngo yo bamwishe urupfu rw'agashinyaguro, bamwica n'abatutsi bamutoye, bamwica n'abahutu bamutoye, igihugu cyose gica gicika ivu. Ni naho rero twahaguruka tuti ibi bintu aho byakabire ni kera, nibashake batumare n'akare n'abandi barabamaze, urugamba ruratangura. Turutangura tagira nitwagira n'inkoho n'imwe, yaramabuye tubundabunda murabizi. Bene igihugu niko kwigira umugambi wo kwibako ngo bikingire birwanire, maze igihugu nikigwe mu manga. Demokarasi baharaniye ntinigigwe mu menshi, kuko aho byari byarabereye kubera byari kera. Murazi ko hari haravutse umugambwe Parti Hutu, ariko ntiwashoboye kubandanya ibyo wari wiyemeje. Ni nawo wavuyemwo umugambwe Frodebu wo mukuru w'igihugu yari yatowe. Hanyuma abanyagihugu bamaze gushavura kubera abansi baciye birara mu bene gihugu nabo ngo babice, twebwe twaciye tuhagurukana inguvu n'abene gihugu, hanyuma turatangura rero turigwanira
kuko twari twabonye yuko amazi agiye kurenga inkombe. Ivyo vyatumye abenegihugu baremerwa maze bafata umuheto ngo bikingire bakingire igihugu cabo. Iyo mpeto ya twese na kare umuntu atinyingwe ariko ntatinye yamwinjiranye. Ingabo zari zijejwe gukingira abenegihugu zirara mu benegihugu bakoresheje n'ibigwanisho vyategezwa gukingira abenegihugu, za blende, indege z'intambara. Gutyo bamwe twari mu mashure ntivyakunda ko dushobora kubandanya kwiga, no kuvuga ubuzima bwose bw'abenegihugu buca burahagarara. Tubona nta yindi nzira twofata atari yo kuja kwivuna. Mu burere butandukanye hirya no hino mu gihugu hatangura inyigisho zitandukanye zijanye n'urugamba rwo gukingira igihugu. Partez. Au combat. Premier groupe à droite. Progressez. Progressez. Progressez, premier groupe. Première section en avant. Deuxième section, suivre. Ndibuka ko batwigishije mugo twigira ku biti, mu nyuma ratwiye ati none twigiye ku biti bizogenda gute tumaze gushika hariya ko tuzogera tuvuga ati twarize intoho babe twaragize formation mugo nta nkoho twakoreshe kandi twari tugiye guhangana n'umwase afise ibigwanisho bikomeye bya rutura. Baca hamwe baragura inkoho Kalashnikov. Twese rero twarayitonda ko guhera mu gitondo twara abantu benshi nuba twigira ku nkoho imwe, umwe aheza uwundi agasubira ku wundi aheza, batwigisha gusambura inkoho no kongera kuyiteranya. Nuko intwaro ziba ziragiye imbere, imirwi yo kwikingirira agiyeho, bihava biba ngombwa ko biyunga havuka umuhari FDP, Force pour la défense du peuple mu gifaransa, urimo abenegihugu bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Inyuma yaho urugamba rugira intumbero, niko guhindura izina FDP ihinduka FDD, Force pour la défense de la démocratie mu gifaransa. Abanyapolitike niho tuvuga ngo CNDD yavutse nyuma ya FDD. Bari basanzwe bariho mugabo gusa hari habuze urwego bovuga bati bokoreramo kugira ngo bakorere mu nzira imwe, bashobore kurwana bafise intumbero imwe. Baca basanga ico bakwiye guharanira ni demokarasi. Basanze ico bakwiye guharanira demokarasi nabo baca bagira ati rero ubu ikibaye FDP ibaye Force de Défense de la Démocratie, kugira ngo noneho ntidusubire gutora amategeko habiri. Kare ubu udufatanye urwego rwa politike n'urwego rwa gisirikare. Yagire baza gutora amategeko muri FDD gusa n'abaja gutora amategeko muri CNDD gusa. Duce turonka ubuserukizi bumwe, turonke umutware umwe atwara twese, atwara CNDD agatwarana na FDD. Babona guca bahindura icecika CNDD FDD aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Ku rugamba rw'umuheto rwatera imbere byajana n'iminyanyuro zijanye n'ibihe, hatangura inyigisho za politike mu bene gihugu no kumenyesha urugamba mu makungu n'ibindi. Kugerekezo rya 24 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 hatunganywa ikoraniro ryiswe Assemblée Constituante, ryashinze ko haba urwego rwa politike rwiswe inama y'abanyagihugu baranira demokarasi CNDD n'ishami ryayo rya gisirikare FDD intagoheka, ariko hakaba uburongozi bumwe ico bise commandement unique mu gifaransa. Nyakwigendera imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu Petero Nkurunziza yararimaze ati ibihengere mu ruhongore bitera ifisi umwete. Ibihengere ku rugamba ntivyabuze, uburongozi buryanisha abafatanije urugamba, amacakubiri y'intara aradindiza urugamba, bamwe barishwa abandi baratanga imihoho. Umwansi nawe ahatorera akoyoko, abandanya yirara mu bene gihugu atematongo atacamira. Hambavu yuko intagoheka zari zihanganye n'umwansi wa demokarasi, hari yindi migwi itigeze yemera kwiyunga n'imihari ya CNDD na FDD. Aha twovuga nka Paripehutu FNL, Anaribu, Frolina n'utundi tugwi twitwara nk'abasuma. Bamwe muri utwo turwi nka Paripehutu FNL batangura kugira ibitero ku ntagoheka za FDD kumvo z'umugira w'amacakubiri y'amoko, kuko muri iyo mirwi nka yose yarinuba imihari CNDD na FDD kuko yo hari mu bwoko bwose. Nimuze mutumwikomo ku mubanyi wanyu mudasangiye ubwoko canke idini ngo niwe yabiteye. Oya,
amabi yose twagiyemo yatewe n'abategetsi abari barongoye kino gihugu, abategetsi babi. Intwari zarakoze birashimwa, umwansi arata umutwe, abene igihugu morali iragaruka. Baca bajya umutima amenyo barungika ibibondo vyabo, imisore n'inkumi barifatanya bimwe bivuye ku mutima n'intwari ku rugamba, kanatsinda urugamba rwabo. Abakozi ba leta ntibasigaye inyuma, abanyeshuri muri kaminuza no mu mashuri yisumbuye bazananye ishaka ridasanzwe narijya bari ko baratotezwa aho bari baherereye. Urugamba rwahavuye rukomera mu gihugu cose, akayagwa karayagwa, ndetse bamwe mu basirikare ba leta babonye ko atasaganirizo bagifise barishikana ku ntagoheka za FDD, abandi bahatakariza ibikoresho bitari bike. Naho biruko hagumyeho ibonekeza indyane, amacakubiri, mpinga yanje no guhahamira amaronko n'ivyicaro kuri bamwe, gutotezwa no kwica abo badasangira intara, byatumye bamwe mu bari mu buyobozi bw'umuhari batanga imihoho, abandi baratabaromoka. Ivyo byose byaturuka ku burongozi bubi bagiye bukurikirana. Aho twobibutsa uburongozi bwa Leonardo Nyangoma n'uwamusubiriye Jean Bosco Ndayikengurukiye. Aho twobibutsa ko abo barongozi bakuru mu rwego rwa politike bomi atanu umwe yari kumwe n'intagoheka ku rugamba, bategekera mu mahanga bakarangwa no gusesagura itunga ry'umuhari. Batanga komando, Nyangoma yatanga komando makumbure ate no mu Burundi, nigaza no kuraba habagwanyi biwe bari umva amakomando makorotse, usanga ari systeme nyene yantuze yabuyoya umva bobo kuri abo basa n'abazinanye kuri abo bangira bava hamwe nyene hiyo, ugasanga rero urugamba ruradindiye umwasi, ugasanga umwasi arimo ararosingu bo bafite bashaka kugira ngo badufate mpiri kugira ngo yabandanye atwara umva no muri twebwe urumva no mu bagwanyi umva muri twebwe naho nyene harimo ivyitso. Inyuma yaho intwari ku rugamba zaciye zitunganya gushasha uburongozi bw'urugamba mu gushira hamwe urwego rwa politike n'urwa gisirikare. Haba haravutse umuhari CNDD-FDD ugizwe na komisariya nkuru ijejwe ibibazo vya politike n'ibiro bikuru vya gisirikare, Etat Major General mu Gifaransa. Muri Nyakanga umwaka wa 2001 niho hafatwa ingingo yo kunagura ibiro nyobozi vy'umuhari CNDD-FDD, baca bashinga ayo mabanga umuhizi ku rugamba Komanda Ndayishimiye Evariste. Mu kiringo c'ukwezi kumwe uwo muhizi niho yaciye yaje imbere hatunganywa ikoraniro kaminuza rya mbere ry'umuhari CNDD-FDD, ariryo ryashinze amategeko atomora intumbero y'uburongozi bw'umuhari. Ntibitevye muri nzero 2022 hashingwa inzego nyobozi ku rugamba zaciye zitegura amategeko ntunganyamuhari na ntunganyabikorwa y'umuhari CNDD-FDD, ari naho intwari nyakwigendera Petero Nkurunziza yatowe ngo arongore umuhari CNDD-FDD, aho hari mu ikoraniro ridasanzwe ry'umuhari CNDD-FDD. Mu mpera z'uwo mwaka nyene ku wa kabiri Gitugutu umwaka wa 2022 umuhari CNDD-FDD waratunganije ikoraniro rigira kabiri, maze wemeza amategeko awugenga, wemeza igitabo mpanavyaha ku rugamba ivyo bita Code Penal mu Gifaransa, unagura inzego zitunganya urugamba hagati mu gihugu. Harashinzwe kandi amasoko, ubuvuzi butunganijwe n'intwari ku rugamba mu ntumbero yo korohereza bene gihugu, imirwi y'imvyino, agahengwe kabonetse inkino z'umupira w'amaguru n'iz'amaboko zarakinwa, eka mbere n'imiryango yaraza kuramutsa ababo mu birindiro vy'intwari ku rugamba. Uwo mwaka nyene w'2022 wabaye udasanzwe mu buzima bw'umuhari, kuko abagumya banga baragize isezerano n'Imana, isezerano ritazohinduka, isezerano ritazokwibagirwa, basezerana ko Imana ihawe ikibanza ca mbere muri CNDD-FDD. Iryo sezerano riba rirugururiye ivyiza vy'Imana Uburundi. Abarundi bose bace bahurumbira umuhari CNDD-FDD gushika naho mbere n'abahora bawanka bahurumbira, kuko baciye baroswa gutahura. Kuva tugize iryo sezerano harabonetse ibitangaza.
kuko kare abantu bose babona yuko intambara iri mu gihugu ari intambara y'ubwoko, ariko twagiye tubona abahutu n'abatutsi batangura kwinjira muri uwo muhari. Turakomera Imana irugura imyango, Imana ryasezerana, Imana yashaka kugura imyango. Turonka abagwanyi benshi binjira kugira bivuze benshi barinjira mu bwoko bwose, ibihumbi n'ibihumbi turabura tubakwiza. Uwo mwaka ububaye umwaka w'icibutso ari icivyiza n'ibitangaza Imana mushobora byose yakoreye intwari ku rugamba, ni kimenyetso c'imbabazi n'inkomezi kubagumya banga bose biguza urugamba abakiriho n'abazovuka. Hanyuma rero tutangwa ibiganiro harabaye igitangaza kitagira uko twokivuga, kuko turi mu biganiro ni jewe nyene nari ndabirongoye, nije natwara umugwi w'umuhari CNDD-FDD, twagiye imbere y'abarungitswe na leta y'u Burundi, hanyuma dutangwe kuganira umugwi wa leta y'u Burundi tubona batanguye gucanamwo, mbere nuwo twibaza ko yodushigikiye siwe yadushigikiye, ahubwo twashigikiwe nabo twibaza ko ari bo botugwanya. Murumva yuko cari gitangaza gikomeye cyane, caciye corosha ibiganiro ko twese twaciye tubona inzira imwe irora ku Burundi bwiza. Ugusenga kwarakinguye imiryango kuri CNDD-FDD. Uburongozi bw'umuhari burahimiriza igisabisho mu ntwari ku rugamba, amacakubiri arabura ikibanza mu muhari, ubutungane busasigwa indava. Ni muri ubwo buntu bw'Imana nyene umunsi n'isaha bigeze kwigenekezo ntibagirwa ryo kuwa 16 Munyonyo umwaka wa 2003 isaha 6 z'ijoro. Intambara yahagaze mu gihugu cose rivumerewe n'umukuru w'umuhari CNDD-FDD intwari ku rugamba nyakwigendera Petero Nkurunziza ahejeje gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara burundu i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Akuzuye nikamurikwa ico yavuze yaragikoze na utomushimira imboneza yamaho yaragikoze uwo muhizi wa karorero keza bagumye bamwe dukomeze ikora. Icatumye tuja ku rugamba twaragishitseko, ariko gusa aho tugeze nta wosya bwose, kuko hacariho abantu bifuza kumenga twosubira mu rugamba twarimo bodusubiza mu ihumbi, bogomba bakabiheba, kuko twebwe ntiturota turekura igihugu, kuko turiko turabona abantu umenga bamwe bamukamenga bararambiwe abandi. Kuva rero iryo genekerezo ya 16 Munyonyo ribaye umunsi mwiza w'amahoro mu Burundi. Abaja mu gisirikare gishasha babanza kuronkera inyigisho hamwe mu ikambi yari mu Itenga, abaja mu gipolisi gishasha nabo baronkera inyigisho mu Rugazi, abasubijwe mu buzima busanzwe nabo bari bakoraniye Buramata, maze babacisha mu bigo byo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe byo kwiranda imuramvya n'Igitega, aho babategurira kubana n'abatigeze baja ku rugamba. Bamwe mu ntagoheka za FDD barinjira mu nzego z'umutekano uhereye mu gisirikare, igipolisi n'igendereza, maze berekana ubukerebutsi, ubutore, ubumenyi, gutyo babitumako mu rugamba bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu no mu makungu. Imoneka rimwe muri Mukakaro 2004 intwari ku rugamba mu kwerekana neza ko intambara yarangiye, bahuriye nabo bahora barwana mu nteguro y'idefile y'agakura bavanze. Gutyo CNDD-FDD bayerekanye ko yari ifise igisirikare citunganije neza. Ivyo navyo bikaba byaratangaje abarundi n'amakungu. Intambara y'amasase yaraheze, urugamba rurabandanya. Nivyo igihugu caragaruje demokrasi biciye ku ntwari zitanze, ariko haheze urugamba rw'amasoro, ubwa politike ruracabandanya. Nico gituma twokwama tugavye. Urugamba rero rugendera bandanya ntiruhera, ruhindura isura gusa. Urugamba rumwe ruheze urundi rutanguye. Intwari zamaho. Ico nimfuza nuko abarundi bose boba intwari. Demokrasi irashinze imizi mu Burundi ubutagisubira inyuma. Mugabo nkuko nyakwigendera imboneza yacu yakunda kubivuga ati ntumva zamaho, abansi ba demokrasi bo ntibabuze. Bisaba rero kwa muteramira igihugu ibihe byose na hose, kuko abansi b'igihugu bamaho. Nimuze kuyijajarirwa abansi ntabariho. Abansi b'igihugu bamaho imisi yose. Nawe kubita urugohe mubizikane nimuhimba ico imena.
bagumyabanga nta kugoheka kuko iyakariye ntigata burya n'ingeso ngo iraraba ntihwera iyo umwasi yo no kuraba ntiraba kuko ntarava kwizima. Mu mwaka w'2015 byaragaragaye ko urunani rwaranze intwari ku rugamba rwasambutse hatangura kuba abaremereye kuruta abandi habura ukwitanaho umwe wese agatangura kwiga kwibako. Akwabwira abantu ngira ngo jewe mu mikorere yiwanje noba narigiriye neza gusumba abandi nibo babambere mu kumpemukira. Sinoguye mukagusa baca bakwira igihugu cyose kandi barumvisha abantu yuko ati erega nta wundi asigaye inyuma y'ujya muntu atari we wenyine. Kubera iki Imana ashaka kunyereka neza yuko kwizera abantu ari kuba maso ahubwo wizera Imana kuko niyo yasezeranye nizoshitsa. Kuko abana abantu barahinduka. Ivyo bihengere mu mugambwe byaciye byugururira abakeba n'abansi gutegura no gushira mu ngiro umugambi wo gutembagaza ku nguvu ubutegetsi bwitorewe n'abene gihugu. Ariko Imana yarakinze kuko ikiganza cayo cabaye hafi y'indongozi n'abarundi bose. Ko twarasengeye abasirikare n'abapolisi yuko uwo munsi Imana izerekane ko ari Imana mu basirikare no mu bapolisi. Kandi byagenze ko byagenze ko nyene. Dukomera amashimana yacu n'abasirikare n'abapolisi bacu. Twibukanye kandi abagumye baca mu nzira no mu vyatsi bagomba kuburabuza igihugu na beneco basya batazambaye basamaza bene igihugu bibereye ku kivi. Aho twogaruka ku nama zitari nke zagiye ziratunganywa n'ivyitwa amashirahamwe mpuzamakungu ONG mu gihugu zakunda gushimikira ku migambi isamaza abarundi ku nyigisho zo gutuka no kugarariza abategetsi n'ubutegetsi. Nitwo kwibagira inyifata igayitse irimwe agasuzuguro yishirahamwe ry'abanyaburaya n'amashirahamwe bafadikanya kuyovya bene igihugu. Ingendo ya sentare mpuzamakungu ihana ivyaha CPI inama y'umutekano ya ONU. Aho hose Imana yagumye yiyerekana ku Burundi na bene bwo maze abene gihugu barerekana ubutwari budasanzwe bahagarukira rimwe bararwana urwo rugamba bankakure kuri ciza bafashe cyo gukamisha amahoro n'umutekano ibikorwa vy'iterambere. Uno munsi rero abene gihugu bose bari ku kivi. Bamwe mu basubijwe mu buzima busanzwe bajejwe amabanga atandukanye y'igihugu kuva hasi gushika hejuru. Bariko bafashanya n'abandi barundi kubaka igihugu nka kumwe bafashanya mu rugamba rwa demokrasi. Nka kumwe bafatanije urugamba rw'amahoro ubagize urunani rw'intamenwa mu rugamba rwo guhangana n'ubukene mu burere butandukanye bagashima intambwe bageze kuno munsi. Barakoze urugamba turi kumwe n'abandi hama rero hageze kugira ngo dutahe duzuye mu buzima busanzwe. Jiwe sinaciye mvuga ati ndoguma ndarasegerereza kuko bijya ukusanga nk'umuntu akiri muto waguma zarayuba adandaza nk'utuntu je naciye nicara mvuga ati ahantu kudandaza. Je ndashima kuko nayo nakoye muri centre de démobilisation twari turi yambereye umushinge kuko narashitse ndayaranguramwe ibintu bitari bikenera mu gitongo gihumbi nk'amajana 3. Bagira ko bahanura bati bahumure tuje imbere mu gushigikira leta mvyeyi leta nkozi mu kurwanya umwansi w'iterambere ari wo bukene. Kuko hanino usanga umuntu agoma arindira ngo mbega ngo bazompa ariko umuntu arindira dukunze guca umugani mu Kirundi ngo habwa wiye cyo turakunze kubibahanura nuko bari wese yoja ku kivi. Bagumya banga ndongozi namwe mumenye yuko umunsi wose azokuha amabanga nuyarangure ko bitegerejwe uzobura ko atoneka abana b'u Burundi bitanze. Ni wiba ikintu bakuragije cabene gihugu kugira gwawe uzobura kurakora mu ngoma z'abana b'u Burundi bitanze. Iyo bari bazomwavuga ati araje bajevye yaragize uku twaritanze none karaje bajeba batera iteka mu kugorora byose mu bingororotsi twabagororotsi dupanga igihugu tugishikane aho abana b'u Burundi bitanze bari bakeneye ko gishika. Turakuriye ubwatsi intwari zitangiye Burundi kugira bukire dushikire leta mvyeyi leta nkozi ishira imbere ineza y'abene igihugu maze umurundi aronke icafungura. Muri abo harimo abashengeye bukama tuzoguma tubibuka ngo Imana ibambike igitsibo c'abahizi. Turakeje n'abakiriho kuri urwo rugamba tukamera nka ba wundi duti ntuzuhirahire ngure kuri ciza wafashe. Ntwari mwarwaniye amahoro bagumya banga bakenyera rugamba mbonera kure nivyo intambara y'amasaso yararangiye kandi ntizosubira ariko twame twibuka ko urugamba rwo kubaka Burundi rwo rukibandanya. None uno munsi twebwe ko basokuruza bacu bagwanira ineza y'igihugu bakagwanira abuzukuruza kubera iki twebwe tutogwana kugira ngo abuzukuruza bacu bazagenda ku ishuri bagendera mu itereni bagendera muri metro kubera ko abantu batubaka tubibaho natwe tubijamo twebwe
tuyifate no munsi kandi ikibazo kimwe mwebwe no munsi urugamba mugiye kurwana nuruhe kugira ngo Burundi bugume bwitwa Burundi buze buragwe abuzukuru bacu